urasukuntinya ntiharagera ku bantu bariko baradukurikirana sivyo babonye KERCY benshi basigaye babona neza yuko ari umuntu w'amahane ndavuga iyo muzi umuntu w'amahane n'umuntu akunda guharira cyane kandi arakara n'ingoga hewe je intuzeye ivyo nshiramo byose je ndabishoboye gutekereza ndatekereza gushwana ndi number 1 guharira ndi number 1 kuvuga ndi number 1 sinzi n'impanuro ndi number 1 mu umuntu yanubona KERCY ariko attention warabahanuye manyi n'abantu bari OMAN nawe no guhanura je wapi were obo ntaje OMANuri no guhanura umudemo wawe yagwevye Keselo bakunzi ba Ashali TV murameze neza muri hose Elma Love mwari mu komdabitide bizwi ko ari jewe nyimba ndahari ngaha imbere ya kamera hama behind the camera mbandi kumwe n'umuntu atavugwa mu izina navugwa mu izina guys no munsi so for the first time ndi kumwe na KERCY musanzwe muzi neza yuko ngaha muri industry agisibije abavugisha bevyiza bibi iki mu mukriti uko mwishaki ariko ndavuga ati kandi ndamwegere tuyage amazi misavugwa ko vyinshi kubijanye n'abantu bari hanze y'igihugu amakouple ari akundana ari a distance ibintu vyinshi cyane bitandukanye ariko ava turi kamaze ndamuramutse KERCY sava ni sawa meze neza turamukiza bakunzi ba Ashali TV gute abakunzi ba Ashali TV Ashali TV Nuzi gusoma so legena ni ryambere ndakiri voilà soma rero abakunzi ba Ashali TV ndabaramukitse ishari cyangije kugura niyo ntabanda bakivuga oya nsinabwo ndanakibona meze neza ariko imeze neza ndabona ko uraberewe cha urakoze kubataza amazina ya KERCY yose yo kuri naya ugomba mbatize birashoboka oya nishobora kuyavuga cyane warayibagiye narayafuse narayibagiye KERCY asanzwe ari mu video vixen ndetse n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye ariko ni KERCY amazi misaboneka ingene no kumugangura mumenyizi yiwe ariko arashirako amafoto agaragaza yo ubwiza bwiwe mu ijambo rimo ubwiza bwiwe yambaye de pièces n'ibindi bitandukanye benshi barazikritika ko ukutandukanye bavuga ati peut-être ko bari ukutisona no kutamenya imico y'Ikirundi je narababwiye cyo nshaka ni connection nta kindi ariyo connection mpaka zinde guca muri ganze ukore ntacu udakora kugira uronke connection iragoye we kugira uzoje muri clip ya Diamond narabibaza ko ari bwana abantu guys sasa tutanguye mu mpwe mu kabisa zidasana umuntu azakira kuja muri clip ya Diamond bisa ko agira connection hatsiganya zo kwambara DPS fonyene kwirekura ukerekana ega nico gituma na video kwine abantu tudatera imbere ntitwirekura amenga ntituzi nico turimo bivanye n'ingene ari kuribona mu kazi kiwawe uno munsi kesa ageze kuranga he hageze ko umubwiye ati ingo tuje mu kazi mu misi bazondiha na $1 ninamara kuronka connection kurafina na uyo ninamara kuronka connection acha we uva gushaka uno munsi connection ziraboneka canke izushaka nizo zitaraboneka izindi zo zihora zi abaja gutafya kwambe KERCY ngo dukora nyene wambaye ziga DPS muri video bon bijyanye nta muntu arabimbwira ngo ndabikore bijya ariko urashobora kubona umuntu ukagenda muri galeri ukavuga ati nkushatse kumukoresha je no mukoresha ibiti debuti ya kweli bizwe ko bagutinye abantu batarabigukoresha ko cyane urasukuntinya ntiharagera ku bantu bariko baradukurikirana sivyo babonye KERCY benshi basigaye babona neza yuko ari umuntu w'amahane ndavuga iyo muzi umuntu w'amahane n'umuntu akunda guharira cyane kandi arakara n'ingoga hewe je intuzeye ivyo nshiramo byose je ndabishoboye gutekereza ndatekereza gushwana ndi number 1 guharira ndi number 1 kuvuga ndi number 1 sinzi n'impanuro ndi number 1 mu umuntu yanubona KERCY ariko attention warabahanuye manyi n'abantu bari OMAN nawe no guhanura je wapi were obo ntaje OMANuri no guhanura umudemo wawe yagwevye wala misi nakademu sasa
reka ndagukore kura ugiye kumuronka mu izina rya Yesu. Amen. Ego KERCY wowe n'umukobwa mugenza mu izina rya KERCY. Ega sana yabyumvise. Bwire vuga. Wowe n'umukobwa mugenza mwakoranye igano kwa Akesdan bikabonekana ko umenga musa n'abadahuza ndetse bo mufitanye amakimbirane y'indani. Mufiki kwanza mufiki. Jewe mu bisanzwe jewe naho zombona mwibarabara plaza ukazobona ndiko ngendana n'umukobwa uzoca ukubita bizoya ko Bernice rero yashaka mugendana canke bimeze kugira ngo mushwane nkabajya oyi jewe ngendana n'abakobwa nyene umva shwa kumuha conseil akazumva nani ndakubwiye ikintu kacanga ko genda nta muntu je tugendana yoja mu bintu by'ubuntu muzeye byo kugira ante by'ingeso mbi never so ko izo ngeso ntazo bigerugiye jizo ngeso je benshi barambona bakibaza ati hariho n'umudemu ryari twego tugendana n'umutipe w'umujama mu star sase rero ashara muhamagara je she ndahagara cyane ifata uko umudemu nabonye yera yaraze kugira umukubite wagira umukubitireshe hewe narumi baramuga ati nibiki garuje mugati umudemu si wa mudemu yigorashona ku matipe avuga ati nta nakimwe acaraza afise ubwoba cyangwa ati nibiki sister ngo ni sawa KERCY umeze neza nyine mbona ko yatimye shanje n'umuzwe bari kumwe na KERCY apana na KERCY siyo twari kumwe gusa n'umuntu twari kumwe vraiment tuko turatemberanye nuko nyene ashagera nambya ati none KERCY nibiki urajyana cyangwa ati sinjyana atahubwo nyirabona sikomeze baje sikomeze vraiment ariko KERCY ndavatira cyane kujama wabwiye Bernice umubwira yuko utogendana n'indaya yuko yo bari indaya kubwira umuntu yuko ari indaya urabira kuki nakubwiye yuko guharira ndi number 1 ndakreya kantu kuburyo ugiye kukaraba uvuga ati yamaze kumukubita hasi kera uko yari creation nyene sindaya ntiwose ndakuvuga umva tugitangura niko niyo ndamutso yaba ari kuramuka n'indaya gute nabaye ndamukubise hasi mu byo yavuze byose niko bimeze yes kuba bakobwa bari hanze no munsi no duhagarara cyane kuko nibo mubazi bisi bidoga ati uri ko ravugira ibintu umukobwa guhereza amafaranga umuhungu besha bavuga ati ibintu bisanzwe nuko n'umuhungu yeho umukobwa bizoya ko afasha umuntu afise ufise arafasha mugenzi we kuri KERCY wowe wese kabibona abantu umenga no kubononera bo mu bisanzwe kenshi na kenshi niko namamvuga iyo pastor ari mu rushengero ariko aratanga ubutumwa bwiza hajya ariko arasenga wewe udomwe ko nakijya kintu uzi ko kikubako idayimoni ntizicazi gufata ntuje utangura kuboroga none biziwe kwawe bako nibo byafata babikogwa ko acaza gukoma acaza kuntuka je donc ndindi pastor w'aba Saudi bamwe ngo nishavu ngo kubera ko ngo ibogare vyinonya ubona ko ushima vyifiti aba diaspora niyo mamu bigutera kuvugana narababwiye kuva kera umuhungu nubwo uzomuha amafaranga urabona ku munsi ukamuhereza basi nka $400 no harakantu azoguma akeneye bro umuntu aguma mwitaho niwe azoguma akeneye ntuzomuha amafaranga yakozike ariko amafaranga asurukundo kandi nivyo navuze kuva kera n'amafaranga atarabaho urukundo rwari ruhari ariko se kwitaho si ku muhungu gusa no ku mukobwa birakenewe nubwo nanjye no gwa amafaranga menshi wewe ayo ushaka yose ushaka kukwitata kintu na kimwe umpa uri kumva bro je zobaza ba ex banje aho muri mugende agivise ba ex bangayo aba ex banje nubwo waba ufise 2000 twayasangira 2000 gusa mukayasangira hase ukedezwa kubura imyiza mutamara amaza mu bagenzi aronera boga umuhungu ukunda bamaze gute umutipe nyene yiyemera ati ndi myiza ujya nyene pana unawe uriyemera kuri myiza umbona gute oyavuga oya wo kwanza umbona gute kindaba kwanza look you wanje ubona usembeze gute je uriyemera kuri myiza ame bogos like that urazi baby mfise ngana wari telefone oya je ntushaka kunyereka izo baby umuntu wese ni guyi hama rero ni avari uvuga rero uti ni guyi yanje wa muhungu urya muhungu yiyemera azi uko ari myiza nyene ariko n'abahungu beza usanga barononywe nubwo ko we nabo bajye ukunda nturabaronka uracyari single undi single kana guys KERCY ni single beruka kugira divorce tavyumva bivuye kuki kubera je sindira kwisaha n'abandi barirako marega wamekuchiti
urumva donc maze kubona ugendana n'abademu bagendana n'abataxi vero kameme ntituba tukigendana nawe atwara umutipe mwiza mani nari narakunze urenze ukunzwa na KERCY uburi mwiza we ugacugenda ukamugendana n'ubundi bidemu ntazi yo buvuye ejo ukagenda no msiwe je sindira kwisana abandi barira ko bro impanuro nk'impanuro je n'umusi je sinkunda kuja kure cyane ndakora ibintu vyubaka abarivyo tuganira ndetse umuntu ayumvira ikiganiro akavuga ati vraiment hari ikintu nakuyemo sivyo impanuro ku batipe bari hano canke abantu bakundanye amour à distance sivyo apare yo kuvuga ikintu cifaranga ikintu ubona neza yuko kindi bakwiye kugenderaho ikibari iki bakwiye kugenderako bakavuga ati vraiment apare y'amafaranga muhereza y'amafaranga n'ibintu kene kintu mukwiye gukora kugira ngo urukundo rwanyu kubakike fresh niki ja ico nomvuga urukundo si amafaranga urukundo ni ikintu kiyago rero cyo vuga ngo umutipe ngo ndabona ngo kugira ngo ndamwiyegereze neza n'ubudemu ntazobureka azobureka mbe wanashima burya mwajya amafaranga umuhaye nta muhungu y'amafaranga ye je kuyamuhano yamuha ko nk'intuzi nyene mvuga ati shaka agiriki donc aranyotewe reka ndamugurire kamoya basi abuzikire kandi akimuhe abuze mega reka ndazimugurire nawe azozingurira gufashanya umva mu bisanzwe akobwa ati chérie je vraiment je besoin de 200 000 haraka projet nagomba nkore si bikunda uyantiza ndayafise no yamuha ntayafise abana bajyane niko bigendereka banke nuko yabaha ku kwezi bandikiye barega bariciyo mbu urumva n'umushahara wo kwezi urukundo rusigaye arakazi man rusigaye business urukundo ni business ati bataha ku kwezi uko umuhungu man bafise mbanaruguze muri meri basi KERCY iyo umuhungu umvuze ati je vraiment uje nawe turavanye apare kuvuga ati wambwiye ati ntukunda kusangira n'ubundi ku isahani imwe apare yico kintu hari vyinshi mu rukundo bihari bibi ikindi kintu kivuga ati je vraiment ndakibonye ku muhungu tubaduhebaye umuhungu ico cambere ndamufashe ndinze namufatana umudema umutima wanje ugukira vuba n'umutima wanje urakunda sana ariko kandi wibagira n'ingoga ndagufatanya umudemu nkanti wocusigura ngo urumva ngo ntitwari bwo tugira ikintu umujama wayi sigura nk'uwo mujama mwa muri kumwe saa 3 y'ijoro ukagenda udakubise nuwa none si bisanzwe abantu bose turakubita baduhu urukubitira mwibarara mwijoro bro barabanza gukubitira mwibarara none kuri kubivuga abandi baba n'ijoro kame Juka zombona ndi kumwe n'umuntu mwijoro nikwera nzoba niviriye ku job naho mwibarabara niwe twaba dukundanye ukambwira ati tugende duhagarare mwibarabara yasiguye wanje none ukiba atokivya hagi ubuvuye gukora ama video hagi utaje mwijoro abaguherekeje ko bana bato gutwikira hajyanya ire fasi kure ju ava yuko bumbya ati bye bababizi yuko tubonanye babazi ko atamandi twaryamanye cyo nibyo bibabizi mwici kuciza kumwe ntiwombwira ko mwa kwifotozana n'umukobwa mwijoro hafi saa 3 y'ijoro saa 4 ntugende udakubise best friend iki Mbeko wamuko wansize mukagenda mugayenzerana mwibyo. Oya ni hata program twadufitaniye dufite program gutembera no mujama basi turanyuma neza. Isera ngenda takubise. Ijoro. Umudemo yambaye akantu kagera man. None si bisazo. Urakugira hajya nyene. Yezo kuzibasha TV uyu ni KERCY sasa wumva en personne wumvise KERCY wumva uno umusista yemera kandi yihagarara. Ariko bimeze donc wigize intumzeye ibarabara bagucako bose niko ngiza gatarotaro bamuyozivu urumva rero ntucumbwira ngo jewe ngo nzobona ngo umutipe ega nabajama bazi ko yagengendana n'abatipe gusama azombwa ati KERCY ugendana nandi ukundanye nandi hamaje namwe kati uyo mana ngenda hajya kujya kabiri mukame none umva bizoca bigenda gute aho nyine muyo kugendana n'abatipe gusa nk'umusheri wawe azi ko wewe abajama babona abahungu gusa uriyaza ko nabavyo kora ubujama ubugenzi bw'umuhungu n'umukobwa buri he umutipe twiye gusona ati wewe none nzi gute ko tipe mugendana cyangwa ati go ahubwo umusi twabona inzu ndabazanye kina baudeni kule apana genda umuntu ngendana n'abantu bose simvuga ngo ibiki nibiki ngo njyase nta muntu asa nabi ari umuntu asa nabi mvuze ati abantu basa nabi na usa nabi ntamubwiye ngo asa nabi
oya ndakubwiye ati abantu basa nabi nawe ntusa neza je nje nkunda kugatuka abakobwa gusa simba ndabanga na Bernice sinari ndamwana ari umwana we ko amakimbirane mari mufitanye yarahetse oya numva je donc ndumuntu sishaka kwicara abakobwa bicaye donc niko sinzi ngene meze nyene ndavyisanze ariko kuri kose twapfuye yuko Bernice yagize yaguharije ku bintu wavuze ko bari OMAN ngo no haba hashi haduka rujya gwango baradutse baca bampamagara ntanabizi yuko tugira dushwane sinzi nuko ari hajya kuko dana arabizi yuko ampamagaye ku mukobwa je ntunza ngumana rero mukobwa ari boga ruvuga waje ari boga nka KERCY boga ari KERCY ntoza urukundo kubona KERCY kwanza rugeze nabonye muterorana mu bigane nabo magire kintu bigi waragikwirikiranye igane nirona tumuna none abanye urukundo rwaje nawe rurihe ibyo sasa binaendelea aje sayo we na KERCY jene ahubwo n'abantu baguma bimba umilionere dufise mu gihugu nanje ndi umilionere kandi ndumba na Jesu manager si fresh KERCY msali we manager unaendelea sasa managa mpenzi na ka fresh na KERCY oya ntidukunda nyereguye yarakwanze cendi singo mperuka kwahukana na Beri yambwiye ngo yarakwanze kweri ngo ntiyo kunana niko yavuze yivuze hehewe KERCY urabaza KERCY kwanza none je yabinyibwire amamaga nambwiye ati sasa manu sigosoka no mutipe ngo wapi ngo je nguyo ngo je ubona wo twosoka ugarafise amahera yo mpujya si millionaire yamara amadolari nabahenda neza sho wanyene mwana hajya naramufunitse aragira ubwoba nshinjiraho nyene ndavuga ati jya boga riranyica none izi ntiwabindi sivyo mwibone akamesaje basi kwa KERCY kugira ngo twirangize iganiro cyo no musi twari twibereye muri story 2 KERCY abana ba message bewe ni menshi yasavye KERCY umumilionere twifitiye sheri wa oya si sheri wanje reka ntunteranye n'abariko baraza ngo bace basubira inyuma je na mu kiganiro navuze ati je nkunda amasura maremare avyibushe ariko ujyafise ndende yone yo ironze sana man nabizu uyimuhaye wo have strong utwaranye n'amenya basi mumbwira akajamo kamwe hari aboneti wo KERCY yanyibuse basi KERCY ni sawa KERCY ni sawa rega uragira nge aragira iki aragira ngene oni kashasha ngeni gute kwande deho muco kuri jewe nyene ndubuze ko ndakunda nyamagere ngeni gute abihere man bihere tutahuze guys yatubiye ngo ntibakunda muga message ngo arakagira ngere so hariho akantu ngaho onya ngeni kwande oya ivyo mbabarira je ndi marene basi yarakwansa cyayikundira undi mujamara yakubwira ati wege nyasema niwe nkabona urazi mitoma yiwanje wonyene onyanka reka sindana gutera uburi mbwira ati biri twumve basi na mini furaha KERCY bakunze asheli TV ari Elman Love mwari mutadebukirwa ndi kumwe na KERCY twa twitera story tumwumvise byinshi cyane bitandukanye ariko si umwana mubi nkuko mumwiyumvira si umwana mubi n'umwana mwiza tenda kandi akunda story tuyikundira blague abaryoheraho muba muri hose agasana ndakunda kublaga nico nabantu banyankira ukatangwa kubona ukumbona mu yindi image kandi je na mutima mubi nifitiye dusezera abakunzi mu kurangiza ikane mbe bavuze yitwa Shali TV ubusizwe bavuga buri somero abakunzi ba Shali TV ndabakunda cyane ariko mugire sabona sana akasina ibwo ndekure kuranda gafata sinabonda kakorere ko kano kantu he urangaye TV ngwako oya kanaremere kabise nguzi zidasanzwe yego prem ariko ariko bigende neza mu nkwirikirane vraiment ndabakunda cyane murabizi ntakora vraiment kugira muryohe KERCY bakunze ba Shali TV murakoze cyane kudukurikirana abaryohewe mugire subscribe ataryohewe nabona nyine mugire subscribe ngo munzogeho ubutaha ni Imana ibahezagire cyane murakoze